ntibigenda neza kuko sindabishoboye ntashoboye. Turabona inzu mubamo ntisakaye, iyo hageze mu gihe c'imvura abanyeshuri bica bigenda gute? Mbega ya makaye baba baronse kubw'abagira neza bica bigenda gute? Cyane kumbaza ico kibazo nakuri ngaje ashambanye cyane kuko n'ubu nukuri ndashimye cyane ko mubahereza ayo makaye, ariko imvura iguye nsamaye gato amakaye aranyagirwa akagira ingorane kuko nibyo mwibonera namwe ko hadasakaye. Ihema twasize ko imaze hafi imyaka 2 yaramaze gutabagurika, ni ukuvuga rero imvura iguye bisaba ko mba hafi nyene nkafuka amakaye kujya kw'inkoko ifuka ubuswi, nsamaye na gatoya nsanga amakaye yanyagiwe. Iyo niyo ntambamye dufise, kandi n'abana ntibaronka naho baryama hakwiye. Gusa nk'uyu musore wacu we wamaze gukura, ni ukuvuga iyo aje muri pakasi aza kuraraguza asaba indaro kuko ntitwonkana tumuryamika, ni ukuvuga na twebwe tumera hakujya kw'inkoko. Iyo niyo ntambamye tugira. Turafise intambamye kweri n'ukuri kuko no kubafungurira iyo bagwaye, iyo tugwaye kiraba ikibazo n'ukuri intambamye turazifise kweri. Adonis Pamutanko musange mumenyereye, mbanje gushimira ishyirahamwe Kazoza Care for Children kuva mu gihugu ca Norvege kuba nicaye ngaho umwanya nibo bandungitse kugira ngo nze gushika kuri uyu muryango ndabazaniye ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri bavuka muri uno muryango nk'uko muriko murabibona muri video. Barantoranije kugira ngo nshobore kuza nk'uko namanza n'ikindi gihe. N'uyu munsi nagarutse, amashuri azotangura vuba cyane, niyo mpamvu nashimye kuza kugira ngo ndabaronse ibikoresho ishyirahamwe Kazoza Care for Children byashoboye kumbungikana. Mutandakura mu kici meze neza, umunezero ni mwinshi, ndabona ko umunezero ari mwinshi. Yego, mu mwaka uheze ishyirahamwe Kazoza Care for Children ryari ryandungitse kugira ngo nshobore kubazanira ibikoresho by'ishuri aba bana banyu. Nibaza yuko mu gushima Imana abanyeshuri byagenze neza, biriko bigenda neza. Yego, mbega none ugerageje kuraba ibyo ibishyirahamwe ryabakoreye mu mwaka uheze mwavyakiriye gute? Twabyakiriye neza cyane, nuje ndabona yuko umuntu twibagiye. Yego, abanyeshuri ku ishuri byagenze neza chef? Yego, ku ishuri byagenze neza cyane. Yego, twaramenye. Yego, ubunya ugiye mu mwaka? Ngiye muri classe terminale. Yego, abasigaye nabo nyine niyaze ko byagenze neza. Byagenze neza yo ku ishuri. Wewe nyene byagenze neza. Utangura ubunyene wewe, abasigaye mu baronse mu mwaka weze byagenze neza ndibaza. Yego, rero uyu munsi Kazoza Care for Children bambwiye ati nk'uko wabikoze mu mwaka uheze tukagutuma ukabanguka, reka n'uyu munsi ugirente usubire ugende udushikirire ba bantu ubashikirize bino bikoresho by'ishuri nk'uko nanje nabikoze nabizanye. Mbe none muta kw'ishuri risigaje, sinavuga ngo ni minsi, risigaje amasaha make kugira ngo ritangure. None abanyeshuri bari bamaze kuronka ibikoresho? Bari kubikura kwande. None wabona bizoca bigenda gute? Kandi nk'ubu nyejo nyene canke byari ho barungika kw'ishuri ati genda n'atabikoresho kamuta. Oya, none umuragiye kurima ajana isuka. Ati isuka yabuze uragenda ugakangaza ukabura randagura ibyatsi. Oya, ukaza aho barimye. Ariko uyu munsi mucumva ndabatelefona ndababwira ati burya rero uyu munsi ndaza kuzana ibikoresho by'abana, ntabyakiriye gute madamu? Nagehewe cyane ntabwo gusenga no kunshimira Imana, ndabashimira ndetse n'abashaka cyane
duza akajwi bakumve numva ndyohewe cyane numvise iyo telefone nyine nashenga ndyohewe naciye nguma nyine ndashima Imana ndabashimira no kuyatuza akoze cyane uko mbere nta mwana n'umwe yagiye ku ishuri nta na kimwe kwera tukiraho nyine nagomba nkebure abadiaspora baba mu bihugu bitandukanye abarundi barakeneye ubufasha bwanyu nkuko mwaba mwabikoze bamwe bamwe n'abatarabikora twagomba kubisaba umufisi icakora arakwiye kuza araraba nkaho uba ari umuryango umwe cyangwa imiryango ingahe ugize icyo ukora baravuga ati turagushimiye ku byo wakoze uyu munsi uno muryango ntiwari ufise ubushobozi bwo kurungika abana ku ishuri hasigaye amasanga kugira ngo abanyeshure batangure ishuri ariko nta makaye yari bwaboneke muri ko muriyumvira mbega uno muryango abanyeshuri bari kuca biga gute ariko abadiaspora bari mu gihugu ca Norvege bakoze kino gikorwa cyo kuvuga ngo reka dusubire dushigikire abarundi bene wacu kugira ngo abanyeshuri babandanye kuja ku ishuri mbega none we munyeshure ugerageje kuraba ibyo mu mwaka uheze yego irishirahamwe kazoza ryarabashigikiye nizihe ntambamyi woba waragize ku ishuri mu gihe cy'ishuri yego hanyuma jewe navuga cyane nambe ntambamyi nagize nuko ku ishuri niga muri interna baradusaba uburyo bw'ishure harigera rimwe byangora agenda buronye ntibigenda neza kuko simbabishoboye nashoboye ari muri enterena n'ikibazo nawe bato biwe nahene ikibazo ariko ko tabona ikora Imana yonyene nibambonera tukiraho nyene sinzi yuko turaza kubwira kameramani ashobora gufata imaje turabona inzu mubamo urana yuko ntisakaye iyo hageze mu gihe c'imvura abanyeshuri bica bigenda gute mbega ya makaye baba baronse kubw'abagira neza bica bigenda gute ntava agira ikibazo mabuja reka tubaze mabuja abamama nibo bakurikirana abana bose cyane kumbaza ico kibazo nakuri ngashambanye cyane kuko n'ubu nukuri ndashimye cyane ko mubahereza ayo makaye ariko imvura iguye nsamaye gato amakaye aranyagirwa akagira ingorane kuko nibyo mwibonera namwe ko hadasakaye ihema twasize ko imaze hafi imyaka 2 yaramaze gutobagurika ni ukuvuga rero imvura iguye bisaba ko mba hafi nyene nkafuka amakaye kujya kw'inkoko ifuka ubuswi nsamaye na gatoya nsanga amakaye yanyagiwe iyo niyo ntambamye dufise kandi n'abana ntibaronka naho bajyama hakwiye dufashe nk'uyu musore wacu we wamaze gukura ni ukuvuga iyo aje muri pakasi aza kuraraguza asaba indaro kuko ntituronkana tumuryamika ni ukuvuga na twebwe tumera hakujya kw'inkoko iyo niyo ntambamye tugira turashise intambamye kweri n'ukuri kuko no kubafungurira iyo bagwaye iyo turwaye kiraba ikibazo no kuri intambamye turazifise kweri yego tukiraho nyene nagomba nsabe mu bariko baradukurikirana abadiaspora b'abarundi baba mu mahanga uko biri kose bavuga ngo amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho aha ni mu Burundi ni mu gihugu canyu ndabizi yuko benshi barafise uburyo benshi barafise umutima wo gufasha hari abafasha ariko iyo turiko turabereka abandi bantu bakeneye gufasha kuba bishoboye bobikora nkuko muriko murabibona muriko murabona yuko by'ukuri ivyo bariko barababwira nivyo muriko muribonera baba muri ino nzu naho nyine n'umugira neza yavuze ati raba mwe murahengetse umusaya hajya hako muja mwibarabara rero naho aya makaye umuntu aba yabahaye ntibaba bafise ingene bashobora kuyabika neza ku buryo ayo makaye ashobora kuba ari sekirize imvura iguye aba ari ikibazo kandi urabona yuko bamaze kugira abana bakuze ku buryo ubusanga biba bigoranye ingene baba bakiryamana na babandi batoyi babo ibintu nk'ivyo rero kuwogira ico ashoboye gufasha ashobora kuturondera
hama tugashikana ubutumwa kuri uno muryango ukeneye ubufasha. Mbega none ikintu kijyanye no gufungurira abana bakunda kuvuga ngo hakora mu nda, umwana atafunguye neza no kwishura aba ari ikibazo. Rero gusa reka mbanze ndagushimire nawe yuko uriya ranje karima uturengarenga hajyanya basi bazabura ibindi ntibabura utuboga kugira ngo amaraso uce byumva nawe. Ibijyanye rero no kubafungurira nabyo bigenda gute? Murakoze cyane. Ibijyanye no kubafungurira n'ukuri ni ikibazo biratugora cyane. Ngenda nyine mwitasha ngiye mwitasha nkayironka hari aho ndayibuze, urumva kubafungurira nyine naho nyine n'ikibazo cyane, n'ikibazo. Abadatahura mwitasha ni ukuvuga ufata isuka ukagenda, urabona no mu gisagara nta n'abarima bahari, ariko urazunguruka kugira urabe yuko hari uwo bafise akantu yo barima, hama ukamubwira ati ntikiraka nkore, cyane niba ari uguharura kw'ibarabara. Hama urumva itasha niyo yiyo nyene, hama ndose bagafungura uze naho tukihangana. Kandi bagwayeho ho kiba ikibazo cyane, kiba ikibazo kwiri kugira bapfugwe. nk'ubu ugiriwe ibakwe no guhura n'umuntu yifuza kugufasha, n'ikihe kintu canke n'ibihe bintu nyamukuru uvuga ati bino bintu nivyo bikuru bashoboye kubimfasha ubuzima bwobandanya neza? Yego murakoze cyane. Ukuri ikintu gikuru mbona yuko bamfashije nyine novuga ati mana n'ukuri ndabona ubu biriko biraza buke buke, hakuru mu kundonderera ahantu noryamika abana. Ico bakoze cyane kuko imvura yiguye tuca tuvyuka tukicara, ubwo buto bwobwo urumva ngo mafuka kuko n'amazi bahava basoma kure. Hano nk'umuntu nyine yokwiyumvira ko akaturonderera ahantu turyamika abana, hama bakampereza agatahe nkarondera. Nukuri ibyo nivyo bikuru cyane, ibindi byose byoca biza nk'inyongera. Yego nizere yuko mu bariko baradukurikirana haba aba diaspora canke umurundi asanzwe abangaha mu Burundi ashobora kuba ariko arakurikirana kino kiganiro, yogira icyo akoze mu gihe iyo babona yuko vy'ukuri n'umuryango ukwiye ubufasha. Muvyeyi jewe nari narungiswe n'ishirahamwe Kazoza Care for Children kugira ngo rishobore kugira nte kubashikiriza ano makayi. Sije nayatanze, murabona yuko na jewe ubuzima sikirenga, ariko navuze ati reka mbanguke nawe nkagufasha. Amakayi y'abanyeshuri 5, ni 5 nyine, amakayi y'abanyeshuri 5 bagiye gutangura kw'ishuri mu minsi mikeyi nayabashikirije, ariko baradukurikirana. Aba diaspora ndabizi yuko mwamaze kugira imitima ihagaze, uyu umurungikanye ikintu ngo abanza kuriha kugira ngo agishikane. Twe tubikorera ku mugaragaro, iyi ni Akiwacu Media, abayizeye bakayitumbera tugashika iyo badutumye ibintu turabishikana tukanavyerekana yuko ibintu byashitse amahoro. Rero twizere yuko bano banyeshuri bagiye gusubira ku ishuri, ibintu bigiye kugenda neza, Imana yabikoze. Yego Mfere uzava twibuka ko mbona amashuri agiye kurangira. Yego hanyuma no kuri nabibuka cyane, namwe Imana yumfasha nkaronka nuko ndiko nzobandanya amashuri ari imbere kaminuza. Yego kuko utaruzi yuko iyi Imana izokora ibi nikizokora n'ibindi na kaminuza ukazoyiga. Mbega none akajambo kamwe kuri Kazoza Care for Children byashoboye kubaronsa aya makayi, nakaye kajambo babwira abashoboye kubaronsa aya makayi? Yego hanyuma ijambo nababwira nuko nabashimira ku gikorwa bakoze. Imana niyo kubahezagira aho bari hose. Hezagire umuvyeyi nayo nyene burya barayikeneye muvyeyi. nukuri Imana ibahezagire bakamutanze kugira abana banje baje kwishuri. Navuga ati Imana ibahezagire, ibongere umugisha, ibasubirize aho bakuye, kandi zibahe iherezo ryiza. Nukuri ndabashimiye cyane, ahubwo bafashe tubakomere amashyi. Imana ibahezagire aho bari. Reka dushimire abarundi bari mu mahanga bibuka abo basize i Burundi bakabandanya babafasha. Imana ibagirire neza, yongere ibagwirize ku byo musanzwe mukora, n'abatarabikora bafite imitima yo kubikora turari ku bwanyu kugira ngo dushobore gushika
aho mwebwe mudashobora gushika ariko ku buryo bwanyu byose biragenda neza. Kandi abashimire rero kuba ariko baradukurikirana. Iyi ni Akiwacu Media nkuko musanzwe mubizi, inyuma ya kamera hari Lieve. Rero turabashimiye. Uza kubona iki kiganiro akagira icyo yokoze arashobora kuca atwandikira kuri izo nimero mubona mu kiganiro kugira ngo tuze dushikire umuryango tuwushikirize ibyo muzoba muturungikanye. Nabibonye yuko ubuzima sikirenga, ahantu baba ntihameze neza, ariko kubw'Imana igenda irabaho ubuzima bwiza buke buke uko bukeye ko bwije. Rero nawe ufise icyo ukora urabwira icyo ukoze kugira ngo uno muryango ubeho unezerewe ku bwawe. Yari jewe Adronis Promoter nko musanzwe mubizi.